Yes, reka ndabaramutse cyane bakunzi ba Linux TV twizera ko muba mumeze neza cyane aho muri hose nkuko mubibona kuri micro nanje meze good meze neza cyane. Yes, ndabaramutse rero ndabaha nikaze mu kiganiro cuno munsi murabibona ahantu nicaye nkuko mubizi ko nkunda gutembera natembereye no munsi nagiye ahantu bahita mu Buyenzi nagiye gutembera mu Buyenzi za gutemberera umusore muramubona twicaye ngaha namusanze ku kazi ahasanzwe akorera akazi kiwe ka misi yose. Rero imbere yuko twinjira mu kiganiro ndabasaba gukora subscribe mugire partage like na share vyose turabakunda namwe mutwereka urukundo so namajambo menshi ndabicisha no kumuramutsa hama tukavugana katubwira byinshi na cyane cyane aho tuza kuyaga ku mwuga wiwe asanzwe akora ngaha mu Buyenzi aza kutuyagira byinshi ni n'umusore murayibona ibintu bimeze neza cyane ibintu biri wow ndakuramukije cyane babos ya ndaho kabisa umeze neza good. Amazina jewe ndakuzi ko canke amazina uzwi ko n'abantu musanzwe mukorana ngaha aca nk'abantu mubana ni babos ariko urashobora kutubwira amazina yose nyene amazina y'abavyeyi ibintu nk'ivyo nyene. Ya so nitwa Hassan Salum. Ngonde oya banje ndiye kwanza subiramo sinavyumvise neza. Hassan Salum. Uri mu mizioma? Ya kwatasi kakantu ko ngaha kwatakombona nibiri ngombwa ntukunda gusenga abantu y'Imana umumizuma wa vrai akunda gusenga usanga afise kakantu ko ngaha wewe kariye ko nakabona kazoza ariko umeze neza babos. Ndameze neza kabisa ndaho kumenga uratekereje cyane none ya nikomeze canke batinye kamera oya no itinya gute kandi mbona n'amaklipe nambanjamo ngatamba. Uraze kutubwira byinshi usanzwe ukora ariko nagusanze ngaha anye mu Buyenzi ku kazi aho usanzwe ukorera mu ncamake urashobora kutwibwira nk'umuntu ari gambera kubonye canke uguriye video ashobora kutwibwira ukora ibiki? Nje nkora ibintu bya autocola accessoire mu Buyenzi kuri 6 ya ibintu byo gupamba imodoka ya n'ibindi nyene tugakora ya ibintu byo wabivuga mu ijambo rimwe mu Kirundi twofatana design basigo desina n'imodoka ya. Mbega ivyo onye wewe ubifata gute uri kurabikora gusiga ku miduga gucapa gushira ko filme navyo nyene murabikora? Ya turabikora niko kazi nkora n'ubundi. Ivyo bintu uri kurabikora wewe ubifata gute ubiha agaciro donc ako kazi wewe ukora ugafata gute? So ndagafata kubera donc vyaje nagakunda bikunze donc umunsi ndabitangura nayifashe na blague ariko nabonye ko ariyo mano yanje mfite ya cyusa ko ako kazi ndagakunda na jewe. Wabitanguye gute wavyinjiyemwo gute mbega nivyo wize n'umuntu yabikwigishije vyaje gute wewe watubwiye ko ari umwuga waravyize hari abantu ibintu usanga ari impano usanga ari ibintu biri mu maraso yabo wewe waravyize canke wavyisanze muko nyene ubikora uko nyene wabitanguye gute? So naje naravyize natanguye nkora mu iduka nyene bamwe baje mu gati uzuraza hanze umenyere n'ivyo hanze ndava mu duka ngenda hanze ndatangura kumenyera gato gake baranyigisha kugira nanje ndabimenya. Hari ryari ico gihe ubitangura? 2020 gushika n'ubu 2020 nukuvuga haraciye imyaka 2 uri kurabikora? Haraciye imyaka 2 ngo ndabikora. Uri kurabikora donc mu ntango ugitangura gukora akazi ka usanzwe ukora gushika n'ubu hariho ikintu ushobora kuvuga uti kino kintu ndabona yuko harabayo impinduka harabayo changement kuva muri 2020 gushika muri 2020 hariho intambwe wowe ugeze ko ku buryo wovuga uti aho ngeze ubu siho nahereye? Ndashima kwanza akazi nkora naje atavyonzi baranyigisha ngenda ndabimenya nafashe ikintu cy'umwaka kuri ndabimenye naje ndangwa rero kwikorera atamura ko arankoresha
mbega birafatanye n'ubufundi canke mubikora gute bimeze gute wewe iyo uri kurakora akazi ubikora gute? ndiko ndabikora mfete ni ibintu denga mbanzi nimba ari filme ndazi kuntu ikata ngayisha ku muduga, nimba ari kwandika izina ndayandika ibintu nk'ivyo. Urafise abakiriya bawe bahora baza ati je ndavuye iyo mvuye nje mu Buyenzi nje kuraba bubbles nje abari wankorera ibintu mbashaka? Bariyo borabaza canke bakanefona ngabasanga aho bari ngabakorerayo. Mbega wowe ni ubuhe buhinga ubona ubikoresha ku buryo ugira umuntu avuga ati jewe ikintu ciwanje shaka kugiha bubbles akinkorere? Wewe ukoresha ubuhinga ubuhe kugira abantu bakurondere wewe ubakorere? Ni kubera ndabakorera neza kandi batidoga bivana n'ukuntu tumvikanye n'amafaranga, kandi ngabakorera nibirenze bijya tumvikanye komsa iyo umukoreye neza nejo azogaruka canke akabwira undi umuntu uzagende kwa kanaka bakaza n'umuntu nazi akabatsi ari umuntu anumye kuri wewe ngamukore. Ariko barakunze kuvuga yuko abantu bakora ibintu nk'ivyo bushobora urabona umuntu arakuzanira umuduga wiwe akabwira ati shaka unkorera ibi ukabimukorera hama akagenda. Donc hariho abantu mpora numva bavuga yuko ngo mubabesha byumwa sinza waguhaye nk'umuduga asanga urisha akantu urumva kumbure wowe ntiwabibonye ingene wabigize mugabo mwene umuduga aje ugaca umusubiza ugasanga uwumuhaye ako kantu wakononye kandi niba umubwiye ngo je nakononeye umuduga ivyo wobivuga? Biravana aho mfete biragoye. Nimusigurira nyene nimba naje nakishi nashaka kwakoresha. Hariho nk'intambamyi muhora muhura nazo yo muri ko murakora kano kazi nk'ibintu nyene no vyiti bisanga nk'ibintu byo mu bintu mutaba mwateguye ibintu bibashikira ukabona ko ari ibintu vraiment biriko biratuma akazi kawe katagenda neza? Birashika. Ni nk'ibi tfate ndashaka kudepensa nk'ibintu ateguye ngaho umuntu kurana wewe akavyica ukacese yuko ngira indi dépense wasanga donc nakuronka amafaranga kwiye usanga donc amafaranga aragabanutse. Yes babos biraboneka neza yuko ukiri umujene kandi ukiri mu myaka y'ubuyabaga uracari muto ariko nukiri muto cyane nta muhunga b'umwana ico coco turakizi nta muhunga b'umwana. Wowe iyo uri kurakora bino ku myaka yiwawe uba wimva gute? Mbega hariho abandi ba jeune benshi mubana canke mungana ubona nyene yuko batariko bariyumvira gukora kurondera ubuzima, mbega wowe ivyo uri kurakora hari ico ubona bikwinjiriza? Hariho nk'inyungu woba ubikuramwo? Inyungu iriyo kubera donc ya mafaranga ndarangura ibintu bigasuka ngashima Imana ngaronka inyungu yabijyanye ngarangura ibindi kandi uko onye nco mpamvu mbona ko inyungu birasaba umutahe ho kubikora. Nundi umuntu ashobora kuba ari karadukurikirana akumva umengo arashobora ashaka kuvyinjiramwo ibintu nk'ivyo birasaba umutahe? Bisaba umutahe komsa udafise umutahe nishobora gukora. Naho nyene kuba uje muri akazi kiwacu bisaba utange amafaranga yo kwinjira. Amafaranga yo kwinjira he? Donc kubera bakwakira ugatangana 500,000 kugira nyine oya ntahuza neza kugira bakwigisha umwuga canke kugira baguha aho ukorera? Kugira kwigisha umwuga ufise ubushobozi urugurura iduka ibotike ukaranga ugashako na ivyo bintu ukarondera ubuzima nawe. Donc kuva utanguye kubikora gushika n'ubu urabona ko hariho babosi wa kera ataratangura gukora akakazi na babosi w'ubu itandukaniro rihari n'irihe? Itandukaniro rihari donc babosi wa kera n'ubu baro differa. Kera donc nishiga ibirori abavyeyi sinabumvira donc barambira ati rondera akazi ngafata na blague ngije ibintu by'amadanse ngabona danse donc n'amafaranga arimo turatamba ariko
nturonka amafaranga menshi ngo yajya amafaranga twaronse ya aho kugira abanzanye ngaha nabonye changement ya dance nibi donc ibi ndaronka amafaranga par rapport yo gutamba mbaje bati dance kandi she kwanza ku ruhande ndondera ubuzima twinjiye gato mw'ivyo vyo gutamba nayo ni impano yiwawe canke n'ibintu wajamo kugira wiryohere ya nayifashe na blague donc bikora kuryoherwa nyene ko nabona abandi batamba ngabikunda donc bica biranje maraso ndabikunda navyonye me gusa mama ambwira ati rondera akazi iyo danse donc n'amafaranga uronka ndamumva donc acanzana ngaha ndatangura nkije ngaha nayifashe na blague kwanza navyonye munyuma nawe birankunda naca ndabikunda rero nanga kuronka amafaranga cyangwa ati kumbe biri mu mahera dance toshira ku ruhande ariko uko biri kose hariyo ama clip video muranda kubona uri kuratambamwo none naho utambira kwa gusa canke naho nyene baraguhemba hari ama clip video hora ugenda gutamba bivanye ko ari impano yiwawe canke ari ibintu ukunda ubikora umbonirimbye ashaka gusohora indirimbo ashaka kuguhamagara ati ngo ugende muri clip iwanje utambe none vyo kubera iki washimye kubihagarika nabonye donc ata amafaranga birimo tugenda amakermesi gusanga dutambiye ubusa twatagaje energy yacu tugadepensa amahera yo gukora mixage transport amateni aho tugasanga dutambiye ubusa me n'ama clip naho nyene ni baduha amahera ngo yatari gusanga turonde nyene toge amateni yo kwambara gusanga amafaranga baduha nyene niyaje niya déplacement gusa nahise mo tugatsika ndabihagarike kwanza iyo umuntu ashaka ndamutambira aranelefona ya duje amafaranga ngamutambira atama amafaranga yo shaka singenda yes ko biri kose hari akabazo ngize abahungu batamba baba danseur niko no bivuga turakunze kubona ibibazo bahura navyo kenshi uzosanga ari abahungu sanga bakundwa n'abakobwa cyane cyo kintu bamaze kukibona biriho ni kubera iki so kubera donc urana ngo umusitare n'umudansere ngo en plus ngo azi gutamba afite esthétique donc usanga abakobwa baramukunze ibintu n'ivyo wewe vyarigeze kugushikira byaranshyikiye amwe nabonye siguye wanje ubwo biri kose iyo uri kurakora ngaha bivanye n'ukuntu mukora hari igihe haba hari kuzuba hari igihe usanga wacafuye impunzu hari igihe bivanye n'akazi mukora ugaca ubona bakobwa wabona bagushuhira ukiri umudanseur wewe wifata gute imbere yabo ndefata n'ibisanzwe kubera donc mbandiko ndarondera ubuzima n'abambaye ncafuye yako bashaka kumbana ku mugoroba nambaye neza mfise amara yiwanje kandi naho nabamagara nibo bashaka kwanga baraza utingo ubuze ngo naho bamagara ntibashobora kwanga oya nashaka kwanga deja nambaye neza mfise amahera umva bo kwanga gute niyo mpamvu so mu kurangiza Juma iyo uri kurakora ubufise target ubufise aho ushaka gushika nk'umusore ubufise ingene uri kurategura imbere hawe ubufise ingene uri kurategura kazoza kawe ushaka kuzogera ahantu kubaka urugo ushaka kuzogera ahantu kagira umuryango wiwawe ukabona uri umupapa Juma wewe bimeze gute vraiment ndavyifuza no kubaka ndashima Imana kubanza kuba mfise parcelle umva nikurondera nyene ngayigiranya ngazubaka kubaka rega sinavuze kubaka inzu kubaka umuryango mariage gatera imbere akavyara karondoka ibyo ndabishaka ndavyifuza indoto yawe nk'umuntu w'umujene indoto nifuza ni kubaka famille ngagira umugore n'abana Yes babo si mu gusozera aha hariho arundi gwaruka hariho abandi bajene mu ngana bahejeje amashuri canke ubona nyene yuko badashaka gukora ubona yuko nyene bicaye ubona nyene yuko bareze amaboko atakintu bariko barakora kandi usanga bafise impano zigiye zitandukanye usanga hari ubuzi bwinshi bubarindiriye mugabo bo bakaba bakicicaye bo bakaba bakicicaritse impano ziri muri bo ibintu bashoboye wowe nk'abo bajene nk'abo nakaye kamo batera so icyo nabahanura bareke ibintu byo gufyina
kuko donc imyaka two turajamo si yo gufyina cyangwa se yo kwicara muhira kurondera ubuzima kwa nuzi ejo cyangwa ijya ejo ukuntu bizogenda. Yes, reka ndagushimire cyane. Thank you, nanjye ndabashimiye. Mwakoze kuma ikiganiro mukumva icyumviro canje mfite. Ndasaba n'abandi bakiri muhira nibarondera akazi bareke kwicara muhira. Yes, tukwifuriza na cyane cyane gutera imbere mu kazi ka usanzwe ukora. Ni wabona hari abandi ba jeune bashaka kubimenya nawe ubancourage ubabwire donc nk'ikintu kirimwo ahanini kugira babone itandukaniro riri hagati yo kwicara donc yo kudakora no gukora. Donc nta naho bisa bisaniye. Burya bakunda kuvuga ngo iyo ukora, iyo ufise akazi ukora, iyo ufise ahantu uvyuka mu gitondo utonda, hajya uragira n'abantu bakubaha mu buzima. Sinzi ko urabibona. Yego, baragwa n'icubahiro ko bafite akazi, kwambara bien, ugasohoka n'ahantu barakubaha, baragwa respect. Yes, reka ndagushimire cyane. Kandi ndabashimire ko mama ikiyago. Yes, reka nshimire cyane nawe wadukurikiranye. Twizere ko wagize ibihe vyiza kandi mu kiganiro cacu wakuyemo ikintu c'ingirakamaro. Niba uri umujene canke wararenganye imyaka y'ubuyabaga, urashobora kuba ufise batoyi bawe canke ko biba biri kose uba ufise batoyi bawe, nukubatera kamo. Linux TV niyo mpamvu yahaje kugira duhimirize ugwaruka gukoresha impano ziri muri bo, gukoresha inguvu n'umwete, kuko bakunze kuvuga yuko utakoze cyane ukiri umujene no ntugire ngo uzoza gukora waramaze gusaza cyangwa waramaze kugera mu zabukuru. So reka ndabashimire cyane, mwari kumwe na Gina Ginella. Twizere ko mwagize ibihe vyiza cyane. Ciao ciao.